minwe yitwa George Mendes. George Mendes rero ati ndabiravye nsanga Lamine Yamal akwiye gutahukana Ballon d'Or no mwaka ati no mukandida akomeye cyane kuri Ballon d'Or. Lamine Yamal no mukandida akomeye ari seriye ibisi bya bindi boss agomba ku nako umukozi agomba kuvugira boss nk'ibisanzwe kugira ngo ntamwe makazi boss nivyo mugabo hari umukozi avugira boss akamuvugira ibintu bifise ifatiro nundi avugira boss kubera ari boss bavuga ati ntavuza ahubwo karahera no muzugiye kura umwana itwa Lamine Yamal jewe nemeza yuko mwabantu muce narababwiye ivyo nemera ndavyemera ku gatwe kanje singombwa ngo cebemera ivyo nemera urafise kubibona ugutandukanye nuko ndabibona mugabo pour le moment abakinyi bose kwisi bakina umupira w'amaguru kwisi ndasubiyemo Lamine Yamal ahagarara ku gibanza c'imbere abandi bagakurikira n'umwana ibintu ariko arakina mwino minsi navuga ngo guhera nko ku match za Inter do Milan match ari wanashaka n'umwana bakina ibintu ubona ntagutomboza kuri mu barara yitegekeje aho wenyine ashaka rero no munsi ugiye kuraba saison equipe ya Barcelona yagize nubwo yamaze kubiva muri Champions League performance z'umwana itwara Lamine Yamal muri equipe performance za Rafinha baravuze Pedri Gonzalez nawe ameze neza mugabo ugiye kuraba globalement Lamine Yamal aho bigeze no munsi ni mwiza kubwanje yamaze kuba depassa Rafinha kuko uribuka yuko kuva avuye muri trêve international umugabo itwara Rafinha yarasubiye inyuma cyane nasuye kumubona ku rukino rwa Celta Vigo nsuye kumubona ku munsi w'ejo imbere ya Real Madrid ni Rafinha novuga ko yasubiye inyuma jewe ubundi niwe mukinyi nafata nk'igihangange muri equipe FC Barcelona irabona yuko ashobora gufasha aho vyanse mugabo no munsi aho vyanse ntibakihatuma Rafinha bahatuma Lamine Yamal ivyo rero biza gukompleta ivyo Lamine Yamal rero amaze gukora muri ya minsi ariko avugwa Rafinha akaba yasubiye hasi akaba kuko muzi subira hasi ya Rafinha nirishikira ubwiza Yamal yarafise kiri gihe Rafinha wamenga ari hejuru ya Yamal mugabo no muzi subira inyuma ya Rafinha ngiyatumye Lamine Yamal afata ibikorwa byose bya Barcelona akabishaka gatwa kiwe influence equipe Barcelona iviri kwiratanga ama equipe bariko baragenda bahura nayo performance z'umwana muto bikaza gutuma wanashaka uno munsi ufata umugabo yitwa Ousmane Dembélé muri equipe ya Paris Saint-Germain yamaze kubatogwa nk'umukinyi yaranze umwaka mu gihugu cy'Ubufaransa afise ibitsindo vyinshi ari muri finale ya Champions League bivuga ko natwara Ballon d'Or nawe bigatuma ufata umwana yitwa Lamine Yamal ivyo vyose ukavyirengagiza ukamutereka imbere ya Ousmane Dembélé kubera equipe ya Barcelona ihetswe na Lamine Yamal muri kano kanya gusumba rero si novuga ngo George Mendes yashikuje kuko na jewe ubunyene wavuga ati Ballon d'Or igomba gutangwa vyanka bikundi igomba kuja hagati ya Lamine Yamal n'umwana yitwa n'umugabo yitwa Rafinha boyimuhereza Lamine Yamal no mukubita Ballon d'Or akigendera kabisa umwana ameze neza amajambo y'umugabo yitwa George Mendes nanje nemeranya nayo cyane Lamine Yamal gutwara Ballon d'Or ibaze nk'ubu nivyo turabona Rafinha turabona Ousmane Dembélé turabona yuko statistiquement parla bari imbere ya Yamal mugabo nk'uno mwaka Lamine Yamal aciye atwara Ballon d'Or Rafinha akayibura Dembélé akayibura wibaze ko ari amajambo yoba nkaho Ballon d'Or yatwaye Rodri mwa Vinicius Junior match 52 ku myaka 17 minota 2253 ibitsano 16 na pass decisive zigera kuri 20 nimugoroba bazana nabonye n'umugabo witwa Thierry Henry yari yakorotse mu gisagara cya Catalonia match irangiye yururutse gusaba mayo mwana ambwira ati ku bintu kina ku myaka 17 uri muri ba bantu bavyuka nko bavuka rimwe mu myaka 50 yani Thierry Henry ubona ko yari yagiranye ikiganiro witwa Lamine Yamal amubwira ko azuza kuraba urukino rw'iyo kuri Stadio Montjuic ruzoba uzana equipe ya Real Madrid mugabo yaramubwiye ati ndakeneye mayo yawe kuko umwe mu bana banje arayifuza cyangwa se arayikeneye ariko kandi na Lamine Yamal yavuga ati naje ndakeneye mayo yawe nk'umu legende we ati nimba umwana yagusavye ni mayo nayo ndaguha na utamaye kwa ati naje ndakeneye mayo aramubwira ati nzokuzanira Arsenal canke ya Barcelona je nzoguye ukeneye none yari yamukorokaniye Barcelona nimero 14 nanabonye n'abandi ba legende ba Barcelona bari bageye bose ku mugoroba bari mu ndrike bose narabonye nuriye mu ririmbyi kino gihe akorana na Barcelona Travis Scott nawe yari ahari Travis Scott niwe mufatanye bigo bari bambaye ku munsi kuza komeye na Barcelona batsinda ukabona ko hari ya hejuru hajyoyo ikitsindo cha Firmino pesa aje kwa gifutwa yari yewe umuntu wengene amaze kubona celebra kuri yakora muri VIP abandi muri VIP bica hajye n'abatuje naho batsinda rakora Porta na hatsinda
kandi urabona ko ibintu byo guhaguruka ngo aserebure Travis Scott that guy ni kimenyetso cy'umuntu yisanze ahantu atagomba kumenya atazi ibihakoreka. Travis Scott uriya muririmbyi ngira ngo randaraza kudufasha turanira amafoto nimugoroba Lamine Yamal yatsinze igitsindo urabona ngo habuze gato yururuke ave muri VIP azi hasi ukabona ngo niwe muntu wenyine nabanye muri VIP aserebura kuri yakuntu je nta mandabugero uzura wa president batandukana bari abantu usanga bice muri VIP equipe itsinda nawe bayishigikiye kuzomubona reka ragara nka bintu Travis Scott reka arakora nimugoroba kwa Arsenal bose ni muri VIP kwa Arsenal no muri kuri Porto bari muri VIP n'abandi barero ba legende ba Barcelona abantu nka Ronaldinho n'abandi bagiye batandukanye bose bari bahari ku mugoroba bagiye gushirikira equipe ya Barcelona Mondrick bari bagiyeyo ariko tugaruke ku kintu navuga ngo gikomeye cyane amajambo yavuze n'itwa George Mendes avuga kuri probability yo kubona umwana yitwa Lamine Yamal atwara Ballon d'Or. Ikintu tugaruka ko ni keski ibiharuro bifise wabivuze neza passe decisive 20 c'est pas n'importe qui mw'abantu mwe no gutsinda ibitsindo bigera kuri 16 kugeza mu mwanya vuga ngo uruhara mu itsindo 36 kandi jewe je considère umukinya atanga ama assist nk'umu meilleur joueur gusumba umukinya atsinda ibitsindo kuko urushobora gutsinda utakinya hari aba finisseur de classe mondiale aba Erling Braut Haaland kugira ngo azatware Ballon d'Or biramusaba kuba yatsinze ibitsindo byinshi yatwaye presque ibikombe byose bikomakomeye hakaba tana rivality yari hagati yiwe n'abari nyuma yiwe kuko dufashe nk'uno munsi Romero Biter wa equipe FC Barcelona so mugabo yitwa Robert Lewandowski mugabo no munsi eske il est parmi les meilleurs joueurs ba equipe muri no saison ufashe ugatondeka tabakinyi beza ba equipe FC Barcelona Lewandowski yisanga inyuma ya Rafinha inyuma ya Yamal inyuma ya Pedri Gonzalez nubwo ari wafise ibitsindo byinshi bivuze ngo umupira w'amaguru ngo utware igikombe nivyo hakenewe ibitsindo mugabo trophée individuel kugira ngo bagoye igihembo ku giti cyabo ntibiri limite tout simplement ku bitsindo gusa ahubwo biri limite mbega akazi wakoze katumye equipe ya ushikahe katumye nawe ugira gute ushikahe rero uravyibuka ko mbere yuko match ya Inter Domira iba yo gusubiriza hagati ya Inter Domira na FC Barcelona naragarutse ku kintu kivuga ngo kuki umwana mutashobora gukiniganwa rya bura yari exceptionnel atanu undi mukinya yari kinyi agatogwa nk'umukinya kiri muto yaranze higanwa eske uyu uri muto birabujijwe gutogwa nk'umukinya yaranze higanwa kwero kiri muto biriya bikorwa vya Lamine Yamal dufate ko Lamine Yamal ijya ero yakinye batwaye nk'umugisero rwego Espagne biriya bikorwa bivise Cristiano Ronaldo canke Messi hari kurinda kubazanya no kuraba ku ruhande bwira habwe agashima ko aranzigana biriya bikorwa bivise Mbappe biriya bikorwa bivise umugabo aswize yajya Karim Mustafa Benzema kariya kazi kakozwe na Erling Braut Haaland kariya kazi kakozwe n'undi mukinnyi wari wese amaze kugira izina mu isi y'umupira w'amaguru kariya gashima ntari kugahabwa rero no munsi ugaruke nabivuze neza ngo nimbiri ya match Lamine Yamal yakinye kuri match Inter do birabagira 3 partout nyuma gutsindwa ibitsindo bibiri ukabona kari wo mukinyi wenyene kuri stadium Montjuic abwira ikina abafana akanabereka ati no mu bikogwa haguruka mudufane jewe hama mubimbaze akabikora uriya niwe Cristiano Ronaldo twamenye wibuke mu maremontada Cristiano Ronaldo abwira abafana ati twatsinzwe bibiri na Wolfsburg bibiri ndabifise bibiri byo kwegariza mu bimbaze abo dukinana nabo rondera ico kimwe akabwira equipe Juventus aho bari kumwe ati Atletico yadutsinze muhira nivyo baserebuye badukindaza uko bashaka reka tuje kuri Juventus Arena natwe tuzobibishura après match akababwira ati ivyo mwantumye nabishikanye Lamine Yamal yakunze kugaragara kenshi avuga kubijanye na n'uburyo yiyumva abayumva ryohewe no gukina agatsinda ibisindo n'uburyo avuga ati Madrid ivyo muvuga byose no mwaka nta jambo mufise kuko twaratsinze musi muzodutsinda namwe muvuge n'ibindi bigiye bitandukanye umwana yagiye yivugira akavuga ku bayidore biwe akavuga ukuntu equipe tout simplement kumva ko ni ibintu byo kuryoherwa ibiye byiza gize gute arimo mugabo kandi ibikorwa vyo mu kibuga vyaduhaye ibirengeye wanashima ivyo umwana avuga iriya match ya Kenya na Inter Domira match yale na match retour novuga ko yiciwe na Barcelona gusumba ko we yategerezwa kutangura kwishira ku yindi profit wanashaka Lamine Yamal nubwo novuga ko yagaruye Barcelona muri match are equipe ku match ya Inter Domira nibaza ko Lamine Yamal je nabonye muri match aratariwe nabonye muri retour nabonye Yamal mwiza gusumba nabonye muri ari bon retour c'était un match compliqué bari bageze novuga ngo minota 90 abona kumenga qualification yabonetse ariko kandi ni match yagira bamwe ibintu bihindagurika ku mwanya ariko kandi na match ubona ko haraba
kwinjira muri match undi mwanya bakayivamwo umwanya umwe enter undi mwanya ukabona ngo ni match retour yari match totalement différent na match ari barabona kumenga match uwo munsi bavyutse nabi ariko ukavuga ngo reka dukine turajafise icyizere cha match retour muga match retour de kutsinzwe igitsindo ugomba kwimvira ati ivyanje biragize gute birarangiye rero reka nigarukire kuri facteur ariko ndavuga y'umwana muto ziriya match yakinye ni za match twabona Messi zituma twara Ballon d'Or ni za match twabona zituma Cristiano Ronaldo ni za match twabona zituma Vinicius zituma Karim Mustafa Benzema baba bakandida bari serie kuri Ballon d'Or mugabo c'est un peu différent uno mwaka kuko Barcelona ni equipe nziza dufise ku mugabane wa Buraya nitabari ya kabiri canke ya gatatu izo bari ya mbere ya tukari muri equipe nziza dufise ko na to bari ya mbere dufate ki ya mbere izo bitwa Ligue des Champions dufate nka Paris Saint-Germain canke Inter de Milan Barcelona izo biri ngayo hafi kuko no munsi biroroshe kuvuga ngo ntiyaronsa amahirwe yo kuja finale ya Ligue des Champions mugabo dufashe Rwanda yazi equipe ziri finale nyuma yabo Barcelona ni equipe nziza kandi ugiye kurana no kuri tapi vert byinshi Barcelona yatanze Inter tatanze ino saison usivye ko peut-être nka Paris Saint-Germain championnat bayitwaye n'ivyo na Barcelona bagiye kwitwara Coupe de France bari finale Barcelona baratwaye Copa del Rey probablement Paris ashobora gutwara Ligue des Champions Barcelona datwara izo urashobora kuzikompara ukavuga ngo est-ce que Barcelona barakoze ibikorwa Paris yakoze canke Paris yarakoze ivyo Barcelona yakoze ukabona ngo niburi umbwiye equipe nziza ku mugabane wa Buraya zibiri canke zitatu Barcelona atari ya mbere ni ya kabiri itaba iya mbere kubera ko Paris yatwaye igikombe Barcelona ashobora kuzikabya kabiri canke kabiri gatatu nyuma Inter mugabo iyi saison je wakuganje umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya uranzwe na Barcelona uranzwe na Paris Saint-Germain uranzwe na Inter de Milan koze ijana batari biteze uranzwe na equipe ya Liverpool yatangaje abantu igasezerwa hakiri kare mugabo yakoze akazi kari exceptionnel muri Premier League bafise na Mosala dasanzwe rero ibi biracumye umugabo yitwa Lamine Yamal canke nk'abandi bose dukurikirana umupira w'amaguru twamana amaillusion akomeye cyane kubijanye n'uburyo ino Ballon d'Or no mwaka igomba gutangwa surtout nimba iyi Ballon d'Or igomba kuja kwa Barcelona ishobora kuba imwe muri Ballon d'Or zizocanicamo abantu ko amaranga mutima y'abantu aratandukanye hari abazovuga ngo reka tuzane ibitsindo reka tuzane contribution reka tuzane igihe umuntu yatoye nko mu match reka tuzane ibigiye bitandukanye ugasanga biracanishamo kuko uno munsi Pedri nyuma y'urukino Rafinha je kuvuga ati je mba mbona Pedri akwiye kuba mu match buri match zose dukina mugihe Pedri aravuga ati je mba mbona Rafinha ari mu grand joueur Rafinha mwaje ati jewe sindigera mbona umwana w'Imano nka Lamine Yamal bivuze ngo mugihe Yamal nakubwira ati communication c'est connexion iri hagati yanje na Rafinha niwe mu kintu cyatumye uno munsi ngira hushika ni ibintu bigaragarira amaso ya buri muntu uno munsi Lamine Yamal na Rafinha bafise connexion idacika abantu babonye nko ku rukino gwejo ku rukino gwa Clasico uburyo Lamine Yamal afise Ballon n'umwana ari technique mugabo technicité yiwe arazi ngo buri mwanya nshira Ballon mba ndahazi ntegerezo gusanga Rafinha n'amokaje yagira bahate ubona ko yarekuye Ballon mugabo Rafinha nawe yabaye president upfumucegwa kuri Ballon mugabo wabonye ikigiromba ni nako kantu jewe nasa n'urangiriza ko rero ndavuga ati nimba Barcelona tona ndo nk'abakandida batatu bari serie kuri Ballon d'Or ikadora Lamine Yamal ikadora Rafinha ikadora Pedri Gonzalez bivuze ngo uno mwaka barakoze neza cyane kuba rero umufavori no gutwara Ballon d'Or ni ibintu abantu babiri bagomba gutandukanya buri urinze witwa umufavori kuri Ballon d'Or buyimerita cyane ivyo bintu usanga umwana avuze ati barayimuhaye kuko nagenda kimwe bazo mu Ballon d'Or tuburize kijana kwijana mugabo jewe kumva kuno munsi umwana yitwa umufavori kuri Ballon d'Or ibi birakwiye na hato yitwara mugabo ni sinye yerekana ngo isi y'umupira w'amaguru afise umuntu twokwicara twavuga ngo uyu n'umukinya akomeye ugomba kwitega mu bintu zose zikomeye nuko bipanze rero kuri Neslawi Ebana ku myaka 17 gusa gendana reka mukanya twinjire rero muri El Clasico arikiraba ku mugoroba ku musubeje nibaza ko ari baturindiriye ko ariko Landry twipfuriza isabukuru nziza umufana Barcelona akomeye cyane Pedri Gonzalez Lopez mugenza Mr Noir kabisa barangana barareha banganya imbaga twipfuriza isabukuru nziza Armel yitwa gute Armel hori imbere kuva muri Sekanawe Company kuva muri Jack Mart Big Land yamaze kubavuka agera ku isi azara bivyo kwisingene bimeze twe twavutse imbere yiwe uzi ko nasandara mutama n'umusaza Armel n'umusaza yego muri avino kibaza ko avutse ari hayi abantu tureha nkako umunsi wavumbura ibanga ry'imyaka yahazare wo kumika Armel rero Pedri katumwipfuriza isabukuru nziza yanadohe butumire by the way Pedri Gonzalez Lopez yadohe butumire ati nimuvanga cyemugabo simba ndyohe ganje ati nimuvanga anniversaire simba ndyohe go tutagukoreye surprise ngo tugusuke kwa amazi turaza kubikora se ntiyadutumiye
waje kugenda witwaje ikibido mu kibanza c'iteka isabukuru nziza rero tumwipfurize kugira imigisha muri umwaka agiyemo n'ibindi bigiye bitandukanye anagire na mariage amahera ye yarayafise ahubwo tumusabira kubandanya kuronka yandi noneho kuronka yaza kuyongera kurana Fenicien nkaguse gutagize mariage vamwe nuko bipanze kuri Armel